Kaze shuti bamwanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri mureshe kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko muri mwe Kirundi mushikirizwa kuri mureshe kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende mureshe kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, nk'iperereza, mu gatekazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu Burundi. Ndabakengurukiye rero kandi ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tubandanya tubashikiriza kuri iyi mureshe kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Namakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Iyo wihweje ukumviriza ukungena abasirikare b'u Burundi FDNB bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kugira ngo bariko barahura n'ibintu binezereye umutima, eka nta gashavu ntangere ku basirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, aho rero babandanije kugandagurwa umwanya n'umwanya. Gusa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ntabwo yumvisha neza, nta nubwo yemera ko abo basirikare b'u Burundi bo bariko baragwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, kuko we avuga ko ngo ari imigwi yitwaje ibigwanisho cyangwa se imigwi y'abaroberi, ngo abasirikare bayo ari bo bariko baragwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Iyi ni inyishu ishavuza cyane abasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, na cyane ko bagandagurwa umwanya n'umwanya. Bavuga ko bafise ibibazo ntangere biba hanze, harimo nko kubura impuzu, ibigwanisho, ivyankenerwa bitandukanye nk'ibifungurwa ndetse n'ibindi. Ari naco gituma ngo ku rugamba rw'imigwano babandanya bakubitwa bakagandagurirwa, ngo bivanye nuko ivyifashishwa mu rugamba byose atana kimwe bafise. Turaza kurabira hamwe rero ivyababaye ko kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Rusama 2025. Turaza kurabira hamwe amakuru y'ibiriko birabavugwa ko ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Turaza kandi kurabira hamwe mu gisata c'umutekano uko ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo FARDC kuri ubu ngo zamaze kuba ziriko zirahabwa imyimenyerezo n'ingabo za MONUSCO ngo kugira ngo zibandanye kwicungira umutekano mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Turaza kurabira hamwe uko bihagaze. Hari andi makuru kandi biriko biravugwa mu ntara ya Ngozi ko ngo hoba hari ikiziga. Turaza kurabira hamwe ikiziga c'umusore ngo catowe ndetse ngo kimanitse mu giti. Turaza kuraba imvo n'imvano, ese ico kiziga urupfu rw'uwo musore rwatewe niki. Turaza kuraba ico bacateye urwo rupfu ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Turaza garuka ko turabe kubiko biravugwa mu matora yimirije muri mwaka 2025 ndetse akaba ari amatora y'abashinga amateka na nkenguza amateka n'abajenama b'amakomine ndetse n'ay'abakuru b'imitumba. Ayo yose turaza kurabira hamwe. Mu gihe rero umugambwe CNDD FDD ubandanya ubohera amaboko imugongo abanyagihugu b'u Burundi barashavuye cane, ndetse binagaragara ko ngo kuri ubu ngubu ngo umugambwe CNDD FDD watanguye fata ibigwanisho uriko uratera ubwoba abanyagihugu b'u Burundi ngo kugira ngo bave mu migambwe bahuriramwo bose bijukire kuja mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ibi rero ni ibintu byamye bivugwa ku mugambwe CNDD FDD ko ngo wama udodobereza ndetse ukanaboreza igufwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Kuri ubu rero umugambwe uri ku butegetsi ndetse cyane rero ugwaruka ruhurikiye mu mugwi w'imbonerakure kuri ubu ngubu ngo wamaze gufata ibigwanisho. Izi mbonerakure zamaze gufata ibigwanisho ziriko zirakizura mu mihana itandukanye, aho rero zatanguye kujya mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngo bariko barabatera ubwoba, abandi nabo bariko barabakubita, bamwe ndetse ngo bariko barananyuruzwa n'urugwaruka ruhurikiye mu mugwi w'imbonerakure nk'uko vyidogwa na bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu gihe rero umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD umaze imyaka yababa 20 uri ku butegetsi, abanyagihugu b'u Burundi baridoga ko atakintu namba urashikana ku banyagihugu b'u Burundi, aho bavuga ko ngo baranditse ibitabo bitandukanye bamenyesha abanyagihugu ko ngo bazobashikana ku iterambere riramye, ariko abanyagihugu ngo amaso yaraheze
mu kayira ngo kuri ubu rero bararambiwe ivyo bibesho by'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Naho Evariste Ndayishimiye urongora igihugu c'u Burundi kuri uyu munsi nawe aravugwa mu banyagihugu baramwidoga ko abandanya kuba ariko arafata abana b'u Burundi nkoho ari ngo inyamaswa. Ivyo biruko mu gihe rero ingabo z'u Burundi FDNB muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zibandanije kubaho nabi. Ni mu gihe rero kuri uyu munsi kw'igenekerezo rya 11 Rusama 2025 ubwo rero imigwano yazindukaga muri Uvira, ingabo z'u Burundi FDNB zikaba zahahuriye n'isanganya rikomeye, ndetse binavuga ko n'umuhungu wari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ariwe Keri Nkurunziza ngo nawe yaba yahuye n'isanganya rikomeye, kuko nawe ngo yari mu bari bajanywe ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivuga ko yari yoherejwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye kuraba ibiko biraba ku ngabo z'u Burundi FDNB ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Agishika ku rugamba rw'imirwano biravuga ko ngo yaciye atobaguzwa amasasu ashika kuri 4. Kuri ubu rero umuhungu wa Keri Nkurunziza wa Nkurunziza ariwe Keri Nkurunziza ndetse na Denise Nkurunziza kuri ubu ngubu ni ishavu ntangere mu muryango wa Petero Nkurunziza. Bivuga ko rero yaba yagambaniwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko ngo ariwe yamwohereje ngo aze ajye kuraba ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FDNB, nkuko bishikirizwa n'abari ngaho nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batwiganira ivyahabaye. Mu Burundi ho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 11 Rusama 2025 kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifedikanije n'abakristo bo mw'ishengero n'abagenzi ry'abagenzi Eglise des Amis riri mu gisagara ca Bujumbura commune Ntahangwa muri zone Kamenge. Muri ayo masengesho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherekejwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu ariwe Martin Teretse, ndetse n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ugufatana mu nda ariwe Sabushimitse Imeride, urongoye igisagara ca Bujumbura Hatungimana Jimmy, ndetse n'abandi bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu nkuko bishikirizwa n'abari ngaho nyene muri iyo shengero. Mu yandi makuru kandi Ngoziho ikiziga c'umusore caratowe muri komine Gashikanwa ngo kikaba cari kimanitse mu giti. Ico kiziga c'umusore bivuga ko afise imyaka 21 catowe ku mutumba wa Rutanga muri komine Gashikanwa intara ya Ngozi mu gatondo ko kuri uyu wa 8 Rusama 2025 cenena uko umugozi wari uboheye ku giti kiri mu murima w'ibiharage. Bamwe mu baba kuri uwo mutumba bakamenyesha ko batazi ico bacatumye uwo musore yabana n'abavyeyi biwe akaba n'umukorezi w'isengero agatungwa no kurima yiyahura. Uwuyoboye igipolisi muri komine Gashikanwa akamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa ngo hamenyekane ico bacatoye urwo rupfu rw'uwo musore. Naho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe imigwano ibandanya mu bice bitandukanye muri ico gihugu, kuri ubu ngubu abasirikare hafi 100 ba FARDC barungitswe mu mahugurwa y'imyitozo yo kugwana intambara yo mw'ishamba ndetse na MONUSCO muri Brazil. Mu rwego rwo gukomeza ubushobozi bw'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, abasirikare 94 bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bararose inyungu muri ayo mahugurwa yihariye y'ubuhinga bwo kurwana mu bidukikije by'amashamba. Nabo bakaba bazanwe mu guhugura abandi ndetse ngo no kuyobora abasirikare mu ntambara iri kubera muri Kivu. Iyo myimenyerezo rero yatanzwe n'ingabo za Brazil ziri mu gisata c'ishirahamwe by'ibihugu by'ubumwe bw'Uburaya co gutuma igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gitera intambwe
ariyo Monusco. Rero hakaba rero hateguwe ihuriro ibeni mu ntara ya Kivu yo muri ya ruguru nyene rigamije ngo guha ingabo za Congo FARDC ubuhinga bwihariye bwo gukora ibikorwa mu bice by'amashamba ahantu hakoreshwa kenshi n'imigwi yitwaje ibirwanisho ikora mu buseruko bwa Repubulika Iharanira nyene intwaro rusange ya Congo. Nkuko abayobozi ba Monusco babivuga ngo ubuhinga bwa Brazil mu ntambara zo mu mashamba ngo buremewe ku isi yose, kandi ngo iyo migenderanire igamije kuboneza ubushobozi bwa gukomeza ubushobozi bwa FARDC ingabo za Repubulika Iharanira intwaro rusange ya Congo ku butaka ngo mu kurinda iterambere umutekano w'abasivile mu bice biteye akaga, nkuko bishikirizwa na bamwe mu basirikare nyene bari bitabiriwe iyo myimenyerezo. Reka bashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twabandanyaga kubashikiriza. Twidusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko n'amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imboneje kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye.